tunanditse n'abantu no muri obera ashobora kuba akageso ko mu makozi yo muri obera bakayanyuza nabyo bibaho none iyo fraude bayiravye bayigwanije nizi inzira z'amarizo kugira obera bize umwingo vuga ati budget de la relance nibaza ni budget de la relance économique mu Kirundi ni budget yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu ubutunzi bw'igihugu buzamura buterera ubuzamura ati bavangira ko n'ibyo amadepa ubuzamura uti kuvuga uti ubu igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi cyo cyambere wanza kubona kiri mu bukene budasanzwe n'ingorane z'ubutunzi none mu mafaranga leta ikoresha ubanza gukorera ku biki ubanza gukorera ati ibintu amahera kuza mu bintu bidakenewe byo kwishyira hejuru y'iki by'amadepanse agira agabanuke cyane nimba ari ingendo z'amahanga cyangwa zigira gutima ari iminsi mikuru nimba ari iki ibyo biragabanutse amafaranga aja muri y'amasivansi datomoye ariko aragira ati ibyo turahagaritse hasigaye amadepanse esansiye icyo gituma iruranswa ndakora amadepanse meraja mu biki izo ngendo zirakenewe yabaye ingendo hakwiye kugenda bangahe muri delegation uja mu bintu bene ivyo imodoka zigwa hakenewe ya modoka zizimbye imbara amavuye bitanga hakena amavuye bitanga atwara amafaranga na gute yatwara ibitoro bingana gute uja muri ivyo ararupe ukodere budi bukenye ni kudashobora guca wigeza igihugu kindi hanyuma ukazati ukashobora urengira mperize girashira imbere amadepanse akura zangora muri investissement none ati iyi budget ngirangire priorité ubwira igitoro kive mu nzira z'igitoro kive mu nzira ni priorité ubwira igitoro kive ingora z'igitoro kive mu nzira ni mbega ko aya mataxe ko ndayagwiza ko nagahinga amadepanse sinoca ndabwira amataxe turabe ingene ahubwo twihutira gutuma abantu bakora wewe uri kurabura kibazo cyo imbere kumbona ko itaxe ko existe wenda gwakaru muri revision budget nagera kweretse muri revision budget y'ubwakuhize bagiye kuvuga ngo amataxe baraduza amataxe bacabura ayo marosite yakuduza amataxe kuruha marosite irasubucu yarura gucura ashobora gucuyabura wera babaretse gukora bahomvye biyakura udashobora kurondegera ibintu ibidaraza zarikoreza abaye mu rutazindi ngo ibidaraza byinjire neza bitembere none wewe wumva amahera yakura ku bidandaza nimba babandika tuti twarabuza amataxe kuva ku maboisson none bawudirikira kuri inzoga zidakwiye zitagikwiye bigende gute nk'ikibazo cy'ingorane ishyirahamwe bawudirifise kiriko kiricari uriko utora inyinshi zitari izo bica ati bawudirifise zingorane zinizi tuyisove tuyikingire pasi n'ishyirahamwe ritanga amakori bituma ibidaragwa byabo biriko biratembera bitanga amakori we ucuba mu muhanga ugira ngo nuhamba rosete ngo reka nongereze ngo ama lisansi d'exploitation mu bare ngo nongere nuhamba rosete yisigireho jariya muri Brarudi hari ibibazo bikomeye wategeza kuyifasha gukura mu nzira kubera inzoga nabona menga isa niyazigabamiye kuzikora izishira ngaho umengo ziko ziragenda hariya wewe wayari baheruka igwa gahekera yego ibihumbi bingahe bitatu bingahe bingahe ubigeze kuri bingahe
urabona ko ari entreprise igira stratégie de survie. Ibyo byose biri muri biodorance. We impundi mude yuko bavuga ngo abantu iba habuga ibintu bizimvye ibyo bija muri ya biodorance, kuvuga ati aya mafaranga agenda agiye ku nyungu z'igihugu. Hari ibihugu byose bya leta amahera aca muri banki nkuru y'igihugu canke n'amadovize canke n'ibiki canke n'ingendo zibaye canke ari iki ibyo kumaza mu guhindura ingendo ngo twivaruye parseme baza amashingiro nayo gituma abakristo bacumura baza parseme gituma abantu badahindura ingendo amashingiro atsinye ama-eglise yaje kw'isi bajyana nayumva babandanya bakora tubandanya dukora none ubu nawe yarahagaritse ubona papa yarademisiyoni mubona papa amaze kudemisiona ngo nananiwe ngo nimutore uwundi inyishu nayo wayihaye aho rero. Federute mu kuvuga iki kugira kive mu nzira ni igitoye ko tugira iki turanse biduhamagara ibyo rero Federute tugati nibyo tugiye gukurikira chaque jour. N'umuntu agutomurira inzira uza gucamo si umuntu yandika iyo ushaka kuja, si umuntu akubwira ngo mu 2040 ngo wifuza yuko ibintu bizabisuku nuko oya n'umuntu akubwira ati kitavuyemwo ntiwihende. C'est le concret, c'est l'opérationnel ibiji ibyo n'ibyo ngana dufise najya amaseseri pe wandika ibitabo gusa uteza imbere uburimwe n'ubworozi kugira gute umwimbo wiyongere none ibyo uhera ibyo biroshe kwandika nawe uhamagara umwana ati kugira ubundi butere imbere nibateza imbere indero nibyo ndakaza nibateza imbere indero nibateza imbere ubutunzi uburimwe n'ubworozi iradi muri concrètement ni gute wo kubaza igituma ibihugu byadusize tunganya mikoro iyo nzira byaciyemwe niyi bidashobora byo byaciyemwe yihe nzira we kubera ko umwana ni zone ya Kongo ukananirwa no n'igitoro kinjira mu ntuze muga muri ko bisanzaye hose cyori kinshasa ukakibona n'ahari uti iyi navuze yesesa na Tanzania niki Gradere do Bujumbura igisagara ni quartier ya Dar es Salaam ni nka quartier y'Kinshasa ni quartier ya Dar es Salaam kizaga ni pido 10 millions d'habitants abanyagihugu bari Kinshasa ni nk'abarundi bose batereka mu gisagara kimwe. Kuva mu ngingo dufata les mesures déséquilibrées ni ingingo ubona habukuri y'umukago mengo zibazongereza ingorane mu gihugu kandi ukabona ko ingingo zifate zitumvikana mu gihe n'abahinga igihugu gitwazwa mu bwenge nk'ubwahandi kumira ati ni ku nyungu zande jiwo ntabwo nzi mugaba abahari watumwe nakafata ingingo ari mutegetsi officiel abazi uri karamuto aramubwira ati niwafatira ingingo kumbure nzokugirira ibi igade mumenya harimo ubona ngo ni officiel ni directeur general ni ministre mwakumbura hari urundi inyuma nawe ntawe umenya ati bwa ati ibyo exoneration irayigira uko kuko je ngira ninjiza ibintu mu gihugu
ukazokriye ngo ibyo ntibavyegizone kumbe nawe ashaka exoneration ayiso ayimusohorere Rero Fedoro utantu bakaza batuti ibintu bigenda gutya njambe zirahari ibyo twaravyo uti umwasa n'umwigisha mu mashuri kaminuza hanze ninde Leonce Dikumana ujya niyoza bakamuha umugwi de la bonne feuille de route concrète bagahamagara abandi twese bakaduhamagara yani ubwe hari n'ibyo tubona sirite ko mutere atuti bimeze uko umuja jere no bwe feuille de route n'uwo rero afacilita kandi ataja mu gukurikirana ko biriko biraja mu ngiro ngabaze kugira ngo nuko ndi general ngo nuko ndikubeme ngo nizo nyengo ninze kuzifata ngwano ntizisa ngwano ntizisa hari ngwano zarenganya ari ziri turi mu ubu sinzavuga ati ntuzeyi iki ca buryo mu isanganiro bisa nisini babajije we bisa niyo ntuzeyi na nikita ibyo icyo tuko turavuga ni iki kubijanye n'intuzeyi za Brarudi ikibazo nyamukuru ni kiyi ikibazo nyamukuru ni ibura ry'ibidanaza vya Brarudi wewe uspekira kubiri Ferdinand abantu baspekira ibintu bitahari none wewe umva ikosa ari bibirira wewe kwiza ibinyobwa mu gihugu bikuru nuko byahora kera hasubira guspekirana iga niyo speculation bluko kuntu les services ziba ziriko zirakogwa terabigora kuriberaliza sivyo kuriberaliza ku kintu kirimo monopole de production à Brarudi liberaliser c'est-à-dire que les produits Brarudi nizo nyene za Brarudi ko zitandukanye n'izahandi n'ubwabwa turagwikora turagira gute nizo hari icyo bitari produits Brarudi les produits Brarudi zikogwa na Brarudi sivyo no abagije ko none iyindi munini monopole ya produits Brarudi izo rero mu gihugu ubu urako zibuze ikibazo ca mbere ni problème ishiramwe Brarudi rifise zo gutorera inyishu kandi kwisi hose amareta ni yafata ama entreprise stratégique akayafasha kuva mu ngorane ama entreprise stratégique ikafasha kuva mu ngorane sino ntageza nani byo ni izo zo gahoro ubona za royale za museta uzibona he za boku zibona he none kira ni wacha hose zisanga zagiye wocha kwa zagiye la primose aujourd'hui prisée nayo nyina ari usanga ndakira kwira hose biragute barashobora kwitemena uri mu bakwero kirashyiza kwikura mu gisagara yiza abantu bahana ikibazo cyakibera ngaho ngo uvuze ngo zamwe zabutsa nzi henda kuvuga ngo ayo marisanse muri katuma ngo ya ahubwo uri kurahura uko na ya mashira hamwe ari karakora muri ivyo uriko uragira gute uri usa n'umwe ugira uyugaze iga ni nakiza gicura kumbaza worka kira abarwante takiza kugira wana abantu bamenyira danariza nk'ahantu hari n'abandi bazaniza nk'aho mahoteli akomako ibintu byinshi n'ibiki kusa rero abakozi atayi kumva nawe uteyuga bigira gute bitera bisubira inyuma kibazo kai n'umugirega no kuvuga ngo umuntu ngwaraga n'umubwiye ngo ukuze rase nkani miliyo ngo cugende ugurishe ngo 30 ngo bemere ngo niho ugure kitara y'amahera igaho na marge n'ubundi ugumamo na marge ugumamo kandi insécurité yabo lani umwaka ubuhere kandi miliyoni 4 umwaka utabuye muri jambe 10 6 mois après
none ubu opérateur économique uri kumufata gute? C'est une insécurité fiscale notoire. None yo planifia gute? Niyo tuti obere kugira kugize amataxe n'indatu bagije. Obere ni inzira zine. Obere d'abord hari byo leta ifasha n'ivyo nayiko. Kongereza recette fiscale leta irimo. Recette fiscale sino mu cyumba. Ni kongereza abatanga kuri. Abatakuri bagura kubera imigambi iterambere yagize gute yagwiriye. Ahejo ugize umugambi ugatera imbere ugashinga ihinguro kubera bakorohereje ucitse ubundi mutanga kori worohereje mitahe yinjira abantu bakiriza imitahe bo hanze uri kogereza umutabatanga kori nimba tuvuye nka limitere yaraje nimba tubona nk'aya mabanki ari mu mitahe yo hanze ntumva none atanga amakore muri yaride none ufizangure mo agasanga arabiheze canke uwundi ntiyinjire none uri oberizo tuzava kuri he iri mahi soromahi hanyuma rero no gukora ku mategeko meza obey loi na strategie yo gwanya igituriye muri obey naye makore ntiyi andiko ndavuga loi uri kuravuga ivyama kaje baronka uburusho abantu bakoresha influence kugira bindize ibintu bitarisha amakori ko byamaho muri bihugu by'iwacu yafika cyane ndahanye basanga nakango yinjira ibintu ngo ndabikunda ntadedwana ngo nagira iki izo nasoza nkamagizo nasahora ubategura 100 miliyari ukazorindira ugasanga yararenze inshuro zinga hafi 50 kwijana 60 kwijana none ubura tareshi kuri yaditse ko bazana ni obey leta yabigiyemo cyo tari pouvoir discrétionnaire tunanditse n'abantu no muri obera ashaka kuba akageso ko mu akoze muri obera bakayanyuza nabyo biba none iyo fraude bayiravye bayigwana nizi nza za marizo kugira obera bize umwenda